Ndabaramutse nanabahagaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV mboneshakure yabemereye kuja abashikiriza amakuru atandukanye abavugwa irya nino. Kuri no genekerezo rya 11 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024 tubazaniye amakuru ari buze gushimika cane kuyavugwa mu gisata ca politike n'umutekano. Haravugwa ko umutekano ushobora guhungabana umwanya n'umwanya mu gisagara c'ubudandaji, gisagara ca Bujumbura, aho vyikekwa ko hari abantu boba bateguye guhungabanya umutekano muri ico gisagara mu bibanza bihurikiyemwo canke bihuriramwo abantu benshi, nko ku bituro vy'imiduga ndetse no mu maguriro atandukanye canke mu masoko. Ivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru tuze no kubabwira vyinshi kuri ayo makuru ariko aravugwa. Turaza kubabwira ko kandi hari ibibazo biriko biravugwa hagati y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste ndetse n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Twama twabahaye inkuru nyinshi cane zerekeye uko kunyinyurana kuri muri abo bategetsi. Gervas Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere muri kino gihe biboneka ko abohewe amaboko imugongo n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste, ariko bikavugwa ko ngo vyoba bitegwa nuko mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yoba asa nkaho ari we mushikiranganje wa mbere muri kino gihe, kuko hari ivyo Gervas Ndirakobuca apfundika n'abandi bategetsi gutyo vyashika canke vyashikira umugore wa perezida Ndayishimiye Angelina Ndayubaha bagaca babihindura. Ivyo rero vyose bikaza vyunyura icuka kibi ndetse no kutumvikana kuri izo ndongozi. Ndakugarika avuga ko abarundi ngo nta bibazo bari bakwiye kugira kandi ngo begereye igihugu ca Kongo. Gervas Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi avuga ko akabasaba abajejwe intwaro kuvyaza umusaruro igihugu kibanye ca Kongo, agira ati nta ngorane n'imwe abarundi twari tukwiye kugira turi ruhande y'igihugu nka Kongo. Gervas Ndirakobuca avuga ko abakongomani binjira mu Burundi barenga ibihumbi 300 baciye ku mupaka wa Gatumba, mu gihe n'umukongomani umwe yo kwinjiza idolari canke amadolari 10 ng'imiti ikwiye abarundi bose yoboneka. Ibi rero akaba yabitangaje ku munsi w'ejo mu ruganda rwo guhanahana ivyumviro ku rudandazwa njabukamazi hagati y'igihugu ca RDC n'u Burundi. Kuri uwo munsi nyene genekerezo ry'icenda Nyandagaro 2024 ubushikiranganje bw'ubudandaji bwaratanguje uruganda rwo guhanahana ivyumviro ku ngingo zofatwa kugira urudandazwa njabukamazi hagati y'u Burundi na Kongo rutera imbere. Iyo nama ikaba yuguruwe n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira General Ndakugarika. Muri iyo nama umushikiranganje wa mbere akaba yatunze urutoki igipolisi c'u Burundi kuba kiri inyuma y'ubusuma n'ibiturire bikoregwa abakongomani binjira mu Burundi bakoresheje umupaka wa Gatumba. Ku bwa Gervas Ndirakobuca avuga ko abarundi atangorane bari bakwiye kugira kandi begereye igihugu kibanye ca Kongo. Ku bw'ivyo abajejwe intwaro ngo bakwiye kuvyaza umusaruro igihugu ca Kongo. Agira ati abarundi nta ngorane n'imwe twari tukwiye kugira twegereye igihugu kibanye ca Kongo. Mushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca avuga ko abakongomani binjira baciye ku mupaka wa Gatumba barenga ibihumbi 300, mu gihe umukongomani umwe yo kwinjirana idolari 10 abarundi bashobora kuronka imiti ibakwiye bose. Ivyo rero akabivuga mu gihe havugwa ko hari n'abagomba guhungabanya umutekano w'u Burundi boba bavuye mu gihugu ca Kongo. Amakuru dufise nuko hoba hari ubwoba ndetse n'umwikeko ko hari abantu bashobora kwinjira ku butaka bw'u Burundi bavuye muri Republika Demokarasi ya Kongo. Nkuko amwe mu masoko yacu abitubwira, ni nyuma yaho u Burundi bufatiye ingingo y'ukurungika abasirikare muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuja kugwanya abaroberi ba M23. Ivyo rero bikaba vyarashavuje cane M23 kubona leta y'u Burundi ishobora kuja gufashanya na leta ya Kongo
mu kugwanya abakongomani baba M23 bariko baragwanira agateka kabo. Gutyo rero hako Uburundi bushigikira abo bariko baragwanira agateka kabo ndetse n'ubwicanyi bubakorerwa, Uburundi bukaja gufasha Kongo guhonya abo bo mu bwoko bw'abatutsi bahamwa cane n'ubutegetsi bwa Kongo. Gutyo rero ngo hakaba hari ubwoba ko Uburundi bushobora kwisanga mu ntambara, ndetse ngo hakavuga ko hashobora kuba icuka kibi hagati y'Uburundi ndetse n'ibihugu bibanyi, kubera Uburundi buriko burishora muri iyo ntambara, kandi ngo ivyo bikaba vyaramaze no gutosekaza imigenderanire y'Uburundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Murazi ko Kongo yagiriza u Rwanda ko rushigikiye M23, gutyo rero u Rwanda nago rukavuga ko ata musirikare wago ari muri Kongo, ahubwo nyabuna ko leta ya Kongo yo kwicara ikagirana ibiganiro n'abo banyekongo bagakemura ibibazo vyabo umwumvikano hagutimiragwe ku gihugu c'u Rwanda. Ariko bakaba babazwa cane no kuba igihugu c'u Burundi kiriko kiraja kugwana na M23, mbere bikanavugwa ko abasirikare b'u Burundi ngo boba bafashanya n'umuhari w'iterabwoba wa FDLR wavuye mu gihugu c'u Rwanda ukoze ihonyabwoko mu ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Gutyo rero bikavugwa ko ngo abasirikare b'u Burundi boba bariko baragwanira hamwe n'abo baroberi. Gutyo rero ibitaranezereje u Rwanda habe na gatoya, bikaba biri no mu vyahungabanije imigenderanire y'ivyo bihugu vyombi. Ikindi kandi nuko kuri rino genekerezo rya 11 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2024 niho mu gihugu c'u Rwanda umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame arahirira kurongora ico gihugu muri manda yindi aheruka gutorerwa. Ariko icatangaje abantu canavuzwe ko cane yoba mu binyamakuru ndetse n'abariko barahanahana ivyumviro, nukuba abategetsi babiri bo mu karere bonyene batatumiwe muri uwo mugigwa, muri ivyo birori vy'iteka mu gihugu c'u Rwanda. Ari umukuru w'igihugu c'u Burundi General Neva Evariste Ndayishimiye, ndetse n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abo bompi nta numwe yatumiwe kugira aje kwifatanya n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda muri ivyo birori vyo kurahira. Ibi rero vyerekana icuka kitari ciza ndetse n'imigenderanire rwose yatosekaye ku rugero rukomeye w'ivyo bihugu vyompi. Ariko abenshi bakavuga ko Perezida Ndayishimiye yoba yaritaye mu mutego, kandi ngo ari umutego yisanzemwo akawugushwamwo na Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi, kubera ko Tshisekedi mu misi yaheze yavuze ko adashobora kwicarana na M23, ariko akavuga ko azokwicarana n'u Rwanda kugira batorere hamwe inyishu ibibazo bihanze akarere cane cane n'intambara ziri muri Kongo. Ariko nanone Perezida Ndayishimiye we akaba yarisanze muri ivyo vy'ingwano ndetse no kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo, mu gihe abakuru b'ibihugu bo bavuga ko bashobora kuganira. Uburundi bwo bwarugaye imbibe zose zihana n'igihugu c'u Rwanda, mu gihe ku ruhande rwa Kongo n'u Rwanda atarubibe na rumwe gugaye. Ivyo rero bikerekana ko Perezida Ndayishimiye yoba yarahenzwe na Tshisekedi, kandi abanyagihugu b'Abarundi akaba ari bo babihomberamwo cane, uravye ukuntu ubutunzi bwifashe ndetse n'ivyo Uburundi bwahora buronka bikuye mu Rwanda. Murazi ko nk'ibinyobwa vya Braludi vyakenye cane muri kino gihe. Hari ibinyobwa vy'ihinguriro ryo mu Rwanda ryitwa Skol. Umukuru w'igihugu aheruka no kuvuga ko iryo hinguriro ryoba rigiye no kugurura ihinguriro mu Burundi. Ivyo binyobwa rero bikaba vyinjizwa mu Burundi, bikanavugwa ko umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo yoba ari muri urwo rudandazwa rw'ibinyobwa vya Skol mu gihugu c'u Burundi. Ivyo tuzo bigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Ibintu rero bikaba vyifashe uko, mu gihe havugwa ko mu Burundi hashobora kwaduka ikintu kidasanzwe kandi giteye ubwoba. Twababwiye ko
hari abantu boba bariko barakorana vya hafi n'abagomba kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, abo kandi bakaba bari muri ubwo butegetsi nyene nk'uko twamye tubabwira ko abazosambura ubutegetsi canke bariko barasambura ubutegetsi ndetse bakanadurumbanya ibintu ntwaro ya Perezida Ndayishimiye ari abari kumwe nabo muri ubwo butegetsi. Uwahoze ari umunywanyi wa CNDD-FDD aja muri Prona ariko arategwa ubwoba ko ashobora no kwicwa. Theoneste Juma yahoze ari umunywanyi wa CNDD-FDD yari yegereye cane umuhisi mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, ariko arategwa ubwoba ko anashobora no kwicwa. Abajejwe intwaro n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD boba bari inyuma y'iryo terabwoba kuva yinjiye mu mugambwe Prona. Amasoko yacu avuga ko Theoneste Juma yari umunywanyi wa CNDD-FDD gushika muri 2020 imbere yuko yinjira mu mugambwe Prona w'umuganwa Rudoviko Rwagasore incungu yo kwikwikira ku Burundi. Urongoye ishengero rya Methodiste ni Theoneste Juma akaba yarabaye kandi umukuru w'umutumba Kibimba wa komine Giharo kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi. Yari yegereye umuhisi Pierre Nkurunziza ku buryo umwanya wose yagenwa kugira asenge buri gihe cose mu ntango z'ibikorwa. Mu gihe Pierre Nkurunziza yagendeye intara ya Rutana, niko uwubibona ashimangira. Abanywanyi n'umuryango baratabaza ko umutekano wiwe n'uwurongoye n'umuryango wiwe uriko ubangamirwa kuva yinjiye muri Prona. Iryo terabwoba riva mu ndongozi zo mu ntwaro ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine n'intara. Ku bw'ababanyi uko guhiga buhongo Theoneste Juma n'umuryango wiwe vyatanguye muri 2021. Abajejwe intwaro baranamwatse amatongo yiwe. Juma yarituye inzego zibijejwe imbere yuko apfungwa muri Nyakanga 2022 aho yamaze umwaka n'amezi 2 apfunzwe. Niko umwe mu bamwegereye agaragaza umubabaro. Agatotezo ntikahagaze nubwo yarapfunzwe atagira dosiye. Akamaramaza umukenyezi wiwe akaba yarasambanijwe ku nguvu n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Nubwo habonetse ibipimo vyatanzwe n'abaganga bo ku bitaro vya Kinyinya, igipolisi c'Igiharo caranse guhagarika abo bikekwa. Ntawe ushobora kukwakira n'itegeko ryavuye hejuru, niko umwe mu nyamiramabi yamuteye ubwoba imbere y'ababibonye. Buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga Sylvain Nzikoruriho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara bari inyuma y'ako gatotezo ku bw'amasoko yegereye iyo dosiye. Biturutse kwinjira kwiwe mu mugambwe Prona mu kwezi kw'indwi guheze mu murwi w'abantu 13 warateye umuryango wa Theoneste mu gihe wari mu mirima. Uwo murwi ukavuga ko abo bantu bashobora no kubagandagura kandi ko atankurikizi kuko uwo murwi ushigikiwe n'abajejwe intwaro n'indongozi za CNDD-FDD muri komine no mu ntara. Ababanyi n'umuryango basaba ko umuryango wa Theoneste Juma ukingirwa cane ko bamwe mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri komine Giharo bagandagurwa. Buramatari Olivier Nibitanga na Sylvain Nzikoruriho umunyamabanga w'umugambwe mu ntara bakaguma mu gacerere, niko abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Rutana bavuga. Ivyo babona ko ari ibintu bibabaje cane. Mu kanya gato nari nkomoje ku nkuru zivugwa hagati y'imigenderanire y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi ndetse na Congo, aho Perezida Ndayishimiye yoba yaritaye mu mutego. Ubucuti hagati y'abanyagihugu burabandanya n'ubwo imigenderanire y'ivyo bihugu watosekaye, aho rero havugwa ko hoba hari bamwe mu basirikare b'u Burundi, abasirikare banse kuja kugwana ku ruhande rwa FRDC, bakaba rero begeranirijwe mu mabohero 3 inyuma yo gucirwa urubanza. Abasirikare 274 babiri bonyene
bejejwe bakaba bararungitswe mu mabohero ya Ruyigi, Uburengero, Bururi na Rumonge mu bumanuko bushira Uburengero. Ayo mabohero yakiriye mu rukurikirane 82 na 61 n'abapfungwa 131. Kubw'urwandiko rwerekana ingingo sentare yafashe kuwa 17 mu kakaro rwabonywe na SOS Media Burundi dukesha ino nkuru, urongoye uwo murwi yatowe na sentare ya gisirikare ko ari Kaporale Seriasi Ninahazwe Batazira Bizingiti. Kubw'urwo rwandiko nyene abandi basirikare babiri kuri 274 bari barengutse imbere ya sentare ya gisirikare barejejwe. Egide Ndayiragije na Gerard Ndayizamba ni abasirikare babiri bato bato. Kubw'amasoko mu gisirikare n'amasoko yegereye abo bapfungwa, abo basirikare bazokunguruza urubanza rwabo imbere y'ugucirirwa urubanza na sentare y'igisirikare. Abo basirikare bari mu mabohero 6 ni Muyinga na Ngozi, uburaruko bushira ubuseruko, Muravya hagati, ataronkejwe n'umwe inyuma y'ugucirirwa urubanza mu gihe ariyo bari bapfungiwemwo imbere y'uko barungikwa mw'ibohero rikuru rya Rutana, ubumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, aho begeranirijwe kugira ngo bacirwe urubanza. Ufise ipete rinini muri bo ni Caporal Chef nk'uko vyabonywe n'abamenyesha makuru. Twababwiye ko umutekano ushobora guhungabana. Hari amakuru twaronse avuga ko ibibanza bihuriramwo abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura hatongerejwe umutekano ibintu bishobora kumera nabi. Amasoko yacu avuga ko hari abantu bagomba guhungabanya umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Amasoko yacu kandi avuga ko abo bantu bagomba gucafuza ishusho y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, ndetse hakaba hari n'ivyavuzwe ko hoba hariko harategurwa imigumuko yo kwiyamiriza ubutegetsi buhari muri kino gihe. Ni nyuma yaho hatoraguwe impapuro zitagira imikono, amatracte, avuga ko barambiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, kandi bakavuga ko hatagize igikorwa mu maguru mashasha ibintu bishobora kumera nabi. Amakuru tubandanya kubatohoreza ndetse tukaza no kubabwira ivyavuzwe ko hari abantu baba bariko barakorana vya hafi n'abagwanya ubutegetsi, kandi bakaba bariko barakorera hanze y'igihugu ariko bagakorana n'abari imbere mu gihugu, ivy'abaroberi ndetse n'ibindi vyinshi cane twatoje mu makuru yacu yo hanyuma maraza kubikurikira. Ibihe vyiza rero kuri mwese, nivyo ndabipfurije. Tuze guhura mu kanya gato, ndabahaye isango tuze guhura tugaruka kuri izo nkuru zose. Ntahandi ushobora kuronka amakuru yizewe kandi amakuru meza atohojwe atari kuri ino shana ya YouTube ya ICTV, gushikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye.